Ashima Imana yampaye aka karyo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. She n'umuvyeyi yemeye ko tuba hano kugira ngo dushobore kuganira n'ishengero ijambo ry'Imana. Je ngira ngo ume muri theme turimwo ya Shining Star, gukayangana kw'inyenyeri. Hallelujah, hallelujah. Ngira mvuge gato ariko ndazi ko ntaza kubiheza muri no cute. Inyenyeri yashizweho ngo manigishe gatoya. Inyenyeri yashizweho kugira ngo imurike, ariko kandi inyenyeri isuiva ikwirikira programme y'Imana. Psalm 104 where kuri 19 iyo verse urashobora kuyinzanira. Psalm 104 muzo isome yose. Sinzi yaranteretse ahantu numva ko ndi mu kiganza c'Imana ndi no muri programme y'Imana. Umwanditsi ariko arayivuga muzo isome yose muzokumva ikintu bibiri bivuga. Iravuga ivyaremwe byose, iravuga ikintu cyose ngene Imana yagishingiye akarimbi, amazi yashingiye akarimbi ntarenge, ubwatsi ibumeza kubw'ibitungwa. Reka mere kuri 19 ivuga ngo washiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rirazi iyo rirengera. Izuba siryo rifise ububa, risuiva programme y'ingene Imana yabigenye. Ntiryaka mwijoro, ryaka risuiva programme Imana yateguye. N'inyenyeri iyo ziza zikaka ntizaka ku murango, buri yaje ziba ziriko ziraboneka ariko nizaza kwimanifesta kuko siyo programa Imana yateguye. Munsuive neza. 20 uzana umwiza hakabijoro, n'ibikoko byose byo mu kibira bisokoroka bisoboka. 21 imigunza y'intambwe iroherana igomba ico yofata. Akaverse gakurikira ndagakunda n'umutima wanje. Ku Mana niho ironderera ivyo kujya vyayo. Mesheri zami narasomye yubona ikiganiro c'ibikoko ukabona lion, ukabona intambwe, uvuga ati ijya niyo shobora kubura icijya. Ijya kubera ubukomezi bwayo, agakoko kose yoshaka yokajya. Mugiye uri kurasoma ino verse ubona kubera programme Imana yashizeho no kuyibesha, avuze ngo ku Mana niho ironderera ivyo kujya. Niyikwirikiye akantilope kagafata, ni programme y'Imana kugira ngo ibeho. Mvure babantu bafise ubwoba bw'ubuzima, nta bantu bashobora gukayangana mu buryo bwiza bw'Imana badaciye mu guhabwa na Satani bafise ubwoba bw'ubuzima. Se ivyo ntibibaho. Nyimba utaraboho umenye neza ko imbere y'uko ijuru n'isi bisigwaho wari mu vyiyumviro by'Imana, utaraba urusoro mu nda ya mama yari yarakwiyumviriye itira gutorera kuba ikintu kanaka. Aho nutishira muri eternite y'Imana ntushobora gukayangana. Bamwe nico gituma na Satani arabaproposa. Umuntu afise ubwoba bw'inzara, Satani azomuproposa indya. Umuntu afise ubwoba bw'akazi, Satani azomuproposa akazi akariko kose. Ariko nagomba ndabarire Imana ibakiza ubwoba bw'ubuzima. C'est pas par hasard Yesu amaze imisi 40 yisonzesheje, Satani ahera kuvuga ngo hindurira ibuye indya umukate. Iyo uri kurasoma Esau yahushije umugisha wo kubasamuragwa kubera inzara, ashonje. Yakobo arambwira ngo urashonje, ufise gute? Nyimba ushonje je ibiharagi birahari ndaguha, ariko sindaguha kubw'ubusa. Uremeye kuma ubusamuragwa bwawe. Mwumvirize ubwoba bw'ubuzima. Esau avuga ngo none iby'ubusamuragwa bimariye iki? Urashobora kugurisha destine yiwawe kubera indya z'uyu munsi, kubera impuzu y'uyu munsi, kubera akazi k'uyu munsi, ukaboje gutakaza imyaka myinshi imbere yiwawe. Ariko Imana yagukijije ubwoba bw'ubuzima, uramenya iby'agaciro n'ubwo bushonje.
Yakobo azambwira ngo mu busamuragwa bwawe kumbwiye ko ataco bukumari kufise inzara igiri kwice ngomba ndaguhe ibiharage nta na mayonezi irimwo nta n'inyama irimwo. Bibiri tubwira ngo ibiharage biture ego mama siniko sostomati yarimwo sinigene byari bikaranze neza ku buryo agira mero. Imana ibakize amero mu izina rya Yesu Kristo. Manabere inzahabu inyenyeri gukayangana. Je nta kibazo mfise n'Imana nta kibazo ifise yo gushira hejuru ihembe ryawe. Imana nta kibazo ifise ryo kuguha promotion mu kazi. Imana nta kibazo ifise ninasaba uruhusha kugira ngo baguhe ya visa. Imana nta kibazo ifise ko wewe yo kwicarika ku ntebe yo kuba umukuru w'igihugu. Imana nta kibazo ifise ko wewe wo kwicara ku ntebe y'umuntu afata ingingo, kubera n'abandi benshi barazicayeko. Mugo uyu munsi kibazo Imana ifise, mbega wewe ugiye kuyicarako uramaze gutahura dabora impamvu yicarako? Muntegere neza. Imana ikuye abisirayeli Egypt, ikibabwira ngo bane kubera urukundo ndabakunda, ijya nzira ni ya hafi, ni shortcut na kayira gato ucamwo ugacushika Kanani. Mugabo singomba kubacishaho, ngomba ndabacishe mu bugaragwa ahantu atana amazi, nta assurance y'ubuzima ihari. Mugabo assurance azoba ari jewe. Impamvu ngomba kubikora uko, hari ahantu nabasezeraniye Kanani. There are 7 nations greater than you. Hari amahanga ndwi singomba kurinda ndayavuga. Ayo mahanga barusha inkomezi, hama basanzwe bafise système de pensée, basanzwe bafise uburyo bwo kubaho, basanzwe bafise Imana basenga, basanzwe bafise imico. Hamwe mwova Egypt mwinjirayo, mwohava musanga namwe muri ko mwiyumvira kujya biyumvira. Bimwe no muri aya marembo y'Ibabuloni n'ibindi bikora ni kuzana n'abakristo nivyo bicare mu bibanza bikomeye, mugabo bafise système de pensée imwe ni y'abapagani. Imana reni yashotse ibemerera ibacisha ahantu kugira ngo dabo ngomba mwebwe ndabaformate, ngomba ndabakuremwe mentality yo muri Egiputa, ngomba ndabestoremwe ivyiyumviro vyanje kugira ngo nimwashika muri biriya nimuzobe nk'abandi. Kubera umwanya somera Mariko 8:34 umpe version message. Pastor vraiment agira tuvangire gatoyo uyu munsi, agira tuvangire vraiment. Mariko 8:34 aravuga ngo ahamagara ishengero bo nabigishwa biwe arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Subiramwo. Ahamagara ishengero bo nabigishwa biwe arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Calling the crowd to join his disciples, he said akakana mwumve, anyone who intends to come with me has to let me lead. Umuntu wese agomba gushininga mu buryo bw'Imana agomba kureka Imana irongore. You have to let me. Hama kubera akanyarigabo n'akariganga muhogo n'ubugaba no kwiyemera kwacu twamumutwe umumengo turarusha ubwenge Imana, ariko Imana igomba kugushikana aho hantu ikubwira ngo let me lead, ndeka ndongore. You are not in the driver's seat. Si wewe wicaye kuri vola, si wewe shoferi. Bwira mugenzi ati va ku ntebe ya shoferi. À gauche à droite tu va ku ntebe ya shoferi.
imana ivuze ngo si wewe wicaye ku ntebe ya shofe, si wewe dereva. Ubu buzima ndabukurusha, ibyejo ndabizi, ibyo muri 2005 ndabizi, ibyo muri 2060 ndabizi, reka nicare ku ntebe yo kutwara. Amen, imeze neza. Abantu batemera ngo arongore ntibashobora gushininga. Ni wa shininga izoba ibyo wapropojwe aba ku marembo y'Ibabuloni. Enda bereke. Reka mvuge ku musozi gato, imisozi 3. Reka mvuge umusozi gato dukoreramwo ngaha wa horizon, kuvuga ubutumwa, aba pastor, aba bishop, aba apotre, aba prophet. Nushobora gushininga mu buryo bwiza mu gihe dabo ivyiyumviro vyawe bitari ivyiyumviro vy'Imana. None bagenzi bene data bakundwa bapenzi basikirizaje, none iyo muri ko muraharura amashengero ahari, mwibaza yuko mentalite y'ubwami ari ituma kenshi amashengero abafonde? Bene data biraryoshe ndiko ndavuga nkabona mwese mudugije ibiganza. Utarapfa kucubahiro, ukirondera kwemegwa, wamaze kunanirwa d'avance. Naremewe n'Imana, j'ai pas besoin confirmation. Nimba ugomba gutungira ngaha mu rushengero, wananiwe d'avance. Cyatuma ababutumwa bagurisha ubutumwa. Basha ndabivuga ibi bintu. Murabizi ko ari ubutumwa amen zitavugwa. Murazi ko ari ubutumwa mutazana amashikano. Mbe nyene ngoma ndabibarize entreta. Buryo iyo muzanye ishikano umuvuga butumwa ari karavuga bisigura iki? Nyishura. Mpere kurinde. Tuzi ikiganza. Mbivye mu ijambo ry'Imana. Ubivye mu ijambo ry'Imana. Sobanurira gato. Ababivye mu ijambo ry'Imana kugira ngo rimukorere. Merci. Okay. Muramaze ko nakora ubutumwa rero, hari ubutumwa mudashaka ko bubakorera. Ndamaze kubona nukuri sindanababujije nivyo. Me amanyanga hagaze ngaha. Iyo tuvuze ibyo mugira muronke, nibyo mugira mushikeko, nibitangaza Imana ikoze, araza yihuta. Tuvuze ngo ibyo rero mugira mutakaze kubw'Imana, zero. Nushaka kuvyo utakaza, nushaka Imana igushoboza kurekura bijya bintu kubw'Imana, kubera ko utarizana. Bamuyazana hose kubera n'iryo rirabakorera. Bijya byerekana ibigumba gumba. Mushaka ibyo muronka, ni mushaka. Hari igihe turonka ku Mana, hari igihe dutakaza kubera Imana. Kuri uyu musozi wacu gukayangana ntigukunda iyo utabanje gupfa, upfe kuri wewe, upfe ku byiyumviro by'ibyo uronka, upfe. Twebwe bene data tuba turiho kubw'Imana, inyenyeri yaka kubera Imana yayishiriyeho kumurikira abantu. Niyanga kwaka kubera ibigomba cyahita bigomba, isuiva iciyumviro cy'Imana n'impamvu ya. Alors kuri uno musozi twabonye abantu benshi badeviya, bagurisha imihamagaro, bahindura ubutumwa juste kubera amamotivation yandi. Ibyo utarabipfako nicyo tuma tazobona gukayangana kukuri. Revival ikanguro rizanana n'abantu bapfuye kuri bo, iyo bariho babaho kubera Kristo. Mumbabare mvuga iki kintu, gushika ubusindatahura ingene abantu bakubitana. Ndacari ku musozi wo ngaha, ingene abantu bakubitana inkokora bagahana ingumu, ngo ishengero ndaritwara, ngo wewe usohoke, ngo nanje ninjire. Gushika ubusindabitahura. Kandi sinibaza ko Kristo ari mwijuru abari karavuga ngo muhe mumugere muhe ingumu washi. Sinibaza ko Imana iba yavuze atari ko Yesu we. Ibyo biriko biraba
nicyo gituma uca utangura gusuzuma aba bantu bariho kubw'ubwami bw'Imana cyangwa bariho kubwo swat ni cyubahiro agomba, swat n'amafaranga abona, swat ni nyunga abona. Ariko nyimba wewe ufise umuhamagaro sohoka, ikindi ntarumva uca ufata abantu biyegereza ati urumva rero hama dusohokane. Frere warahamagawe, ganiriza umuvyeyi hamusohoke, hama tunapabeje yo kugenda utwaye abo ngaha. Urashobora gusohoka wenyene, nyimba Imana yaraguhamagaye izogwa energy n'ubwenge uvuga ubutumwa abantu baze. Kubera iki Dr. Jose iyo uri kuragira analyse ucuza gusanga hari yindi mitima abantu baba bafise. Iyo ubunegerana baririmbyi tukaganira ku musozi ngiri mu rushenge, hari abantu bari mu ngumu ngo abarimbyi bataramukanya ngo yamaha mikro ngo Greta wenyene ngo na Gentille ngo na ntuzi ngo none ngo twe hajya mikro ntituzi kuyifata none. Ibindi akaga gateye ubwoba muri iki gihe, namwe shengero mube maso. Kumure amvutimira ashobora ko yafatiye ngaha ihuma amaso abantu benshi. Uyu munsi ari amadiscussion numva nka numvisha burira renze. Abaririmbyi bandika indirimbo ngo kubera abafans bandika indirimbo bazi ko iyi iza guhitinga kabisa. Namwebwe mube maso, hari indirimbo mukunda n'indirimbo mwankarizo twabwiza gukunda. Gushika ubusi ndumva ingene abantu badashobora kuba baririmba Yesu gusa shigwa hejuru uruwera muga uri Mana yumva introduction gusa rimwe musuzume. Iyo tuvuga uruwera, iyo tuvuga ndaguhimbaza, iyo tuvuga ngo shigwa hejuru, izo ni mukizikunda, munapenda maagano, murakunda amasezerano, murababayitse, muramenetse n'ubuzima ku buryo Satani aca twibagiza icyo twabwirizwa gukora. Hari igihe tutaba tuko turavuga amasezerano Imana ikatwishyura. Vuga amen imeze neza. Ubwami bw'Imana simaka tuvuge ngoma, ndashobora kuvuga ngo akira icyubahiro Imana igacima. Mugakwera mwabaye nabi, abadahagaze neza baca babakomporiza zo mukunda izo gutamba rimwe zazindi zitwegereza intebe zitubwira ndakwihaye, gusiga byose guhicubahiro nyeneco. Izo nimugenda kuri like, ariko mugende nimushireko mwema yimpaye ntayitowa nzoyisora. Abakunzi b'Imana tuzoyiririmbana. Narababaye numvise sinobavuga mu izina groupira ivuga ngo ewana ngo ubunye ngura ngo ifo kuraba ngo ingene abafana ngo ivyo bakunda rimwe ngo dukuremwo meme Yesu ngo kugira n'umumizilma aze gushobora kuyiririmba. Come on, nukubuka ko wewe iyo uri kurakora ivyo ukora wagombye ama views. We don't serve for views, we don't serve. Hari n'abagura aba subscribers, habagura aba abone, hari abagerageza message zam ndingandi imbere y'unyanyo ndigikorwa c'ubuntu bw'Imana jewe. Hari gihe banambwira bahori barabizi urana tugire gutya uzuri ifoto zawe ugiye hose, jewe si jewe nukuri bijya bintu birandoka. Tu n'es pas obligé yo kwaka nk'inyenyeri yindi, inyenyeri zose nizaka kumwe. Iyo ataraba ko kantu ko gupfa, iyo ataraba ko kantu meseza ni warondera icyubahiro uzokibura cyangwa gihabwe na Satani. Yesu avuze ngo nimwa ugomba ubugingo agira iki arabutanga, ariko iyo tugombye tubutanze turaburonka, tubwumiye ko turabubura. Cyangwa Satani akaduproposa ama shortcut, amayira yandi magufi. Ariko naje uvugana n'abantu bari ngaha, ndiko mvuga kuri domaine yo ngaha, ariko nabi Imana yo kwicarika mu butunzi mugiye yo mufise ivyimvira ibihe
biravuga ngo Imana yarungitse abamarayika muri Genesis ibarungitse, my goodness, basanga ngo batangura gushima ngo abana b'abakobwa. Ntibarungikiwe icyo mugabo bashitse mu isi batangura gushima ngo abana b'abakobwa bararyama, ariho havuye bijya bigatanya. Iyo tutamenye meseza nibi tuvuga ngo turagusengeye Imana yugurure visa for what? Ifo pako mugenda mufise ibyumviro bigaragara. Genda dabo muzi ko ari amahanga ndwi abarusha ububasha. Haro system yubatswe mutazi. Ukoze dimanche ngo bakugwiriza inshuro zitatu. Amasaha menshi uyahembe guko isaha igenda. Nukuvuga ivyo ugiye ufsamero. Etazini amahera, etazini amadolari, etazini Canada amahera. Satana zo yagupropoza facilement wibagire n'Imana uyiveko. Ariko genda udafise ubwoba bw'ubuzima, nzokora ya masaha hama yani ndarekera Imana. Amahera. Imana yacu ni Jehovah Jireh. Meserzam iki akakanu nagomba mukabika ahantu. Apana kuri agenda mu mutima. Hari akantu bitwa payroll. Liste y'umushahara y'abakozi bakora hano kanaka. Buriya wewe nubwo ukora muri berbe canke he. Barafise liste yawe ariko ijya liste buriya ndakubwije ukuri si ikubeshejeho. Marura amadepense yawe. Ariko kuri payroll y'Imana hari ahantu uri izira gucishiriza mwaka aka ni bande bari ngaba beshejwe n'umushahara wabo tuzi biganza. Nta gihe ubona ngwaka ngo yagize ngo gacagara cishiriza muta hajya kuri chandelier ngo ngacasigira pourboire. Uri yawo bibaza ngo ni kwera bimeze gutya nakana Imana ibigize kubera iki kuri payroll y'Imana liste y'umushahara uriko. Amen meseleza. Hari kugiye amahera nico gituma tugenda Satana go guproza. Urumva hana bashikayo ugacukora amasaha yose ngo reka nkore ku kwezi ngo manze ndayegeranye ngo ntacu ngo mu kwezi kukurikira rero ngo tuca mfata stop ngo hama ngo ntangure rero ngo nze ndagenda gusenga. Hewe Satani acha kwereka ati wabonye mbega isaha aya urabonye je misi wongeje ugaca wega. Okay, reka niyongera amezi 3 nkore kameme nzosengera hondi kameme online. Ngerageze ariko buhoro uratebukagwa mu kamashu. Genda tabwo bamufise. I like it. Sinina kuyisoma imirongo. Abimana izotereka muri mu musozi wa politike kumbure. Ndakunda abantu nka Daniel cyagezwe kirasohoka. Ndakunda kakantu vraiment. Muze kwandika 1 verset 6. Ntacu gicishe ko nuko muri bo. Iyo bavuze ngo nuko muri bo nimumva ko abantu bakuyemo mu basiege. Nuko muri bo mubo mu muryango wa Yuda hari Daniel na Hananiya na Mishaeli na Azariya. Nuko mukuru w'inkone abita yandi mazina. Daniel amwita Beluteshaza, Hananiya amwita Shaduraka, Mishaeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abedunego. Okay, akantu ari nkene gusa naka nuko muri bo. Pierre de Neuf ariko mweho. Bavuze ariko mweho. Sivyo? Ariko mweho mukoranije kuba. Nukuvuga abantu bose bari muri abo bose bahari hariho bamwe bari ikintu kanaka. Hariho bamwe bidistenze. Aba bari ko ravuga haba hashinze icagezwe kitarimwo muri système de pensée y'ijuru kuri bo. Mu vyiyumviro canke mu mico yabo harimwo gufukamira ibishushanyo. Bashitse lo système mugume mwibuka mbenda babaze. Wewe ugomba kwicara ku ntebe ya politiki. Warubizi ko ari ihanga rikomeye rihari. Warubizi ko atari wewe uje ubwa mbere. Urazi vyakozwe. Urazi ngene vyubatswe. Si wewe wa mbere. Nichimana wa prepara hari amahanga ndwi. Asanzwe ari yubatse systeme, yubatse ingene ibintu bigenga.
nupfa kuza buyadukiza ukora uko ariko kose ngo ariko ubonye hari akandi nasomye kuri Morodekayi Guyamani ruranza ruravuga ingene babwirizwa nyene ku umwami aruhaye promotion murabe toujours bararuhaye promotion ruvugishika gusa ruca rubwira abantu bose umbonye ukiniwona tu ntaragushikira ku metero 100 uzobe mwunamye aba ni babantu batarahinduka ngaha weba baguye gusa 10 miliyoni yiwawe wigabiye uca wumva ko apotre ari petit frère kwera muri wewe hari ivyumviro vyubatswe ko umuntu afise amahera abwirizwa kudomina abwirizwa kumva umenga ari hejuru yo ni système de pensée y'isi allo habantu baronsa amahera yumva umengo protocole ntunzi jewe ntunzi kandi yahora kubona mugabo mva umengo yobwirizwa habantu ureba yafise yumva umengo Pastor Sava warumuramutsa Pastor mahoro cyane Sava ofete ubu nibikunda ko unama uragororotse gose uri muremure Chetuma haro kimwe nzovuga ivyo twitwa true honor kubaha kwa vrai cyarico bakimara kumuha promotion yababwiye mwese mumbonye mwuname abajama wangu bose bamubonye baca barunama abona akagabo kamwe kagomye gahagaze abandi bakorana ati Morodekayi we urabiziwe kuri umuyuda urazi kuri impunzi ariko ako kagagazo nako aho uri mu bikiga mahoro niwumvise ko bavuze ingene bizogenda niwofukama avuga ati wapi muri constitution yacu ntidupfa kunamira ivyari byo byose muradugije ibiganza mwibaza ko n'ubu bidahari erega ubu ntibiri muri irya forme ufise ubwoba bw'akazi ufise ubwoba bw'ibiki hari ibindi twunamira baramugira inama ngo 1 2 3 kanga bamubwira bamusubirizamwo ngo ingene ibihano bashize mwani majamba cavuga ati nta bwoba mfise bw'ubuzima inyenyeri yanje nukumurika mu mwiza nta bwoba bw'ubuzima mfise imana igombye komfa mission yo kumurika kwanjira heze my goodness nzoba ngeze gutaha nange raporo y'ingene namuritse nice tuba bamwe bapfuye umwaka abandi bazopfeca abandi turabisikanya rigera akazi kabagaheze misi biheze mwakwera ubwoba kandi murabizi ko ujya mwanya ari gushobora kunama agaca avuga ngo amaraso mana amaraso unyeze umbabarire mana uburero mana nzofuma n'inyegezi inyuma ntibambone mugabo umbabarire yaravuze ngo nugupfa ndapfa mugabo ndefande icubahiro c'Imana yanje inyenyeri nuko tumurika tudefanda inyungu z'Imana tudefanda icubahiro c'Imana kuko twashiriweho kumurika mu mwiza mpameni vyibushe bantu mwe twashiriweho ico tutariko turabaho uko biragoye ko tumurika haleluya nibutse muririmbyi umwe muri eglise iraho iriya ndirimbo naho utokwishura abakristo baramubwiye uzoyirongore frema turayikunda mu rundi ngo acababwiza ukuri je rujya rugeze ngo ntago ndagera nahitonyishura reka nahitonyishura muga mwari mubizi kugira tumurike ko Imana igomba kutugira ko tuba prêt ko tuba ready nubwo itokora ivyikora tukaguma turiko turamurika kwako wundi urashobora kurondera versi kuzana ikagushikikira mu makosa cyo tuma Paulo avuga ngo ntawe usobanura ivyanditswe uko avyigombeye abo tugikundana numve amen abimana yakidije ubwoba bw'ubuzima numve amen abatakigomba icubahiro numve amen erega umva
ivyo bintu utarabipfa kandi agiye gusanga utavyirukira urabironka. Wewe usuive les instructions z'Imana gusa, ikikubarira ukore, ikikubarira ukore, ivyo ikwereka ukore, ivyo ugira ukore, ivyo bintu urabironka utarinze kugoka, utarinze guca mu nzira izo arizo zose. Jewe ndizera neza nakekeranya Imana yaguhamagariye ku musozi w'ubutunzi. Birashoboka nubwo hari systeme yubatswe ivuga ngo ubwirizwa kwa muri quelque chose, ko Imana ishobora kugurura inzira zayo, Imana ikakugurira ugahezage. Mutahani iki kintu, Imana nifise ikibazo cyo kukayangana kwanje, ifise ikibazo c'ivyiyumviro n'umutima wanje. Kumezagira nta kibazo na gato, kumicubahiro nta kibazo ifise, ariko irarajwe ishinga maze kwicara ku ntebe y'icubahiro. Meze gute? Ubwo sinzotwaza amanyama nk'uko abanyamahanga bagira, ubwo sinzokora nk'uko abandi bariko barakora. Nico gituma Imana kenshi yamirika iragomba fondation ikomeye kurusha elevation, kuvura umutima. Meredad, mwari mubizi ko umuntu yashonje iyo atigishijwe n'Imana yicaye ku ntebe y'icubahiro, priorite ya mbere nukujya cyane. Umuntu basuduge je rimwe muranangira ubwoba iyo tubabarira ati Imana igukuye akagasuzuguro kawe. Rimwe iyo mutavyakiriye mu mutima w'Imana, ndibaza ko ari umuntu nawe yashitse aho hantu. Yo, ni wewe wari warangiriye kajya, waradusuzuguye iwacu, aca nikoneshe. Hani bibetize dukora kugira ngo twemeze abantu. Ukanagura imodoka izimbye kugira ngo urengane impande ya Penina, akubone ko usigaye umuntu watari burofa ubo. Ngo nibakomeshe, nibaoneshe. Kandi abiheze. Imana ibahezagira. Katubyagurike ku maguru yacu. Ndagomba mu munota umwe irisengesho. Numva message ihagaze ahantu Imana nkiza ubwoba bw'ubuzima n'inzira za hafi. Kugira ngo shobore kumurika mu buryo bw'Imana, Imana igomba kuba amaso y'umutima wanje yugurure mu buryo bwiza bw'Imana. Turambuye ibiganza byacu, ndagomba dusenge. Please, ndagomba dusengana. Ndagomba dusengana. Data mu izina rya Yesu Kristo. Père, ni waturungitse kuvuga ijambo kugira ngo abantu bumve. Ariko no kugira ngo nyuma yo kumva ubuzima buhinduke Mana. Uburyo bwo kubona, uburyo bwo kwifata, uburyo bwo kujija, uburyo bwo kudiserna, uburyo bwo kurobanura buhinduke Mana, tububonere mu maso y'ingene uvyiyumvira. Mana, ndazi ko washiriwe nk'umwe wese mwami kumurika. Ndabizi ko ni nyenyeri washizeho kugira ngo imurike mu mwiza. Ariko ndasenga kugira ngo umuntu wese mwami uzogenda uraduza, uzogenda urashira habona, uzogenda urerekana Mana, ahagurukana ivyiyumviro vya Kristo, ahagurukana umutima wa Kristo, ahagurukane mwami Mana ivyiyumviro biri muri wewe, kugira ngo mwami tutaba nk'abanyamahanga, ariko tuzana umuco w'ijuru, ivyiyumviro vy'ijuru aho wabigomba Mana. Uzobukoze Papa. Ndasenga mwami iri jambo mwema rushize kujyagura mu mitima y'ubwoko bwawe, kugira ngo Papa dushushanywe nawe, tugende nk'uko wagomba ko tuba. Uzobukoze Papa, ubuntu bwawe bube kuri umwe wese, buherekeze umwe wese muri byose no mu bya bikorwa byose dukora, maze icubahiro komeze kubica muri byose. Tubisenze twize mu izina rya Yesu. Amen.